yuko MONUSCO iza mu gisagara ca Uvira hinga batahoze bogamiye bamenye yuko bazoba batanze Uvira kubera iki batoja mu bindi bice bitarafatwa canke bitakontorwa na leta canke baje mu bice byafashwe na M23 ni kubera iki ni kubera iki kubwa baza muri Uvira ibaze ati kubera iki MONUSCO igomba kuza muri Uvira itoja handi ije za Kisangani batarafata ihacunge ije za Baraka ije za Karemi iza ngaha muri Uvira kubera iki barazi ko Uvira ari urufunguzo rwa Baraka Uvira ari urufunguzo rwa Karemi Uvira ari urufunguzo bw'ubundi buce bwinshi niyo mpamvu ariko baraza ngaha muri Uvira za minimum zose bashobora ziseda none FARDC izokomeza ikora mu operation yayo mu gihe MONUSCO izoba ari hiri MONUSCO nizofasha ko infiltra M23 ndetse inahaba sedere kandi iki kintu bagifashe minenego bamenye uko ari kibazo gikomeye cyane kuko MONUSCO nta kintu iramara ku butaka bwa Kongo MONUSCO nababwiye MONUSCO ikorana n'inkotanyi igihe bakoroye Habyarimana yari iri mu Rwanda ntaco yakoze nka MONUSCO uno munsi iraje muri Goma warayifashe iragiye zahebwa buce bwose bwarimo aho za Kamanyora harimo MONUSCO hari n'inzu ya MONUSCO uduze nkuko Kamanyora iriho mbere wanashima mukweka ko bafitanye partenariat mu bya Kimbarimbari inzu MONUSCO yaramo niyo M23 zashikiramo Muhundire ndabaramutse mwebwe mwese mudukurikirana kuri Yaga Nawe TV ndabifuriza ibihe byiza ahiwanyu Senina Merveille ndagarutse kandi mu biganiro bijanye n'umutekano na politike ndetse n'ububanyi hagati y'ibihugu mu karere nkuko bisanzwe na Madikome na Cody de Black ahagiye kudushikiriza byinshi yamadushikiriza byinshi bitandukanye akadufasha gutahura ibitandukanye ndetse akaduha n'umuco kuri byinshi eka ndamuhe ikaze merci beaucoup ikaze meze neza ndashima kiretse yuko bisoboruhe kimwe gusa ego umva ndushe ari birashika nkuko nama ndabikora mbanza kubaza uko ibintu bavyifashe bimeze neza turashima twese tumeze neza akazuba gacanze na kabeho imeze neza niyo klima mbona dofisi muri make nta kidasanzwe novuga yuko kihari turaza kugaruka mu byo mu Burundi bivugwa mu Burundi kandi turi ku munsi mukuru w'ubumwe ego ubumwe bw'abarundi yajya urazi icumwe bw'abarundi busobanura canke icatumye ubumwe bw'abarundi bubaho ubusanga ndakiza ariko ngira adukurikirana bobe batakizi ego byiza ukiducishije ubumwe bw'abarundi donc no gukura ku busumbasumbane hagati y'amoko kutavuga ngo naka ngo no kwinubana cyo gituma haje ubumwe bw'abarundi ico gihe ubumwe bw'abarundi bwerekanwa n'igiti bita umugumya umugumya n'igiti abeshi bitwa umurinzi cyo kimenyetso cy'ubumwe uravuze akantu ngo kudasumbasumbana hagati y'ubwoko cyangwa kudakumirana kutinubana ubu abarundi bose bunze ubumwe muri make cyo bagombye kutinubana ariko kungana kubera ngo ubutandukane bw'amoko ego kubera ubutandukane nico bagombye kurwanya ariko uvuze yuko kunga ubumwe kuja hamwe byo ndabyumva ariko kungana ako kantu ndakeme ubusumbasumbane hariho imyaka abantu yaciye ngaha mu Burundi bivanye n'ubwo kwabamwa byaboneka ko atagaciro wabufisi muga ubu kuvaho bumwe bw'u Burundi buziye siko bikimeze reka tuvuge yuko nyamba butaje kera rero no aho byatanguriye mugabo ubu kwakirana mu busumbasumbane bwacu ya turaza kugaruka mu Burundi muri ko biravugwa ariko reka tubanze dusimbire aho hafi muri Kongo turabe ingene byifashe inyuma yuko Uvira ifashwe hama mu nyuma bakayivamwo ndavuga inyeshamba M23 ubu n'abarundi bari bahacunze Tanzania nahandi ariko turumva yuko ingabo za MONUSCO za MONUSCO zigomba zihagaruke zize kuhafata abarizo zihacunze ivyo byarashizwe hamwe muri M23 ni muri accord ya M23 n'igisirikare ca Kongo umvikanye yuko ari MONUSCO yoba iraza kuhafata mbega kubgawe mu gihe izindi ngabo ziba zije gufata igihugu
kindi atari ico wabo ivyo ubona bifise izihe mpungenge canke vyo bari vyiza twizere ko amahoro n'umutekano bizosasagara. Icambere iza rya MONUSCO mu gisagara ca Uvira mumenye ko Uvira isubiye gufatwa. Ico nico ndababwiye. MONUSCO nta mateka meza tuyiziko. Eske MONUSCO iza muri Uvira gute? Nije muri bijye bibanza M23 yafashe. Sivyo? Burya kuza kwa MONUSCO nga mu gisagara ca Uvira nakangaratete mu gihugu cy'u Burundi ni nakangaratete mu gihugu ca Kongo. Kuko Uvira nagasagara gatumuga kari très stratégique kari ku kivuko kari impande y'igihugu cy'u Burundi. Izi ngabo za MONUSCO nico ndakubwira nk'ibice yamaze kuzifatana ariho ziri. Mbere bivuga yuko arizo zoba zidandaza ivyo bice. Goma igihe bayifashe si MONUSCO yari ihari. Ivyo ntimubizi. Ibice vyinshi ntibabifashe MONUSCO ihari. Ivyo ntimubizi. Igihe mu gihugu cy'u Rwanda bakoroye indege ya Havyarimana MONUSCO ntiyari iri mu gihugu cy'u Rwanda. Mbere bavuga yuko hari donc MONUSCO ibifisemo uruhara kwikorwa ry'indege rya President Havyarimana ari kumwe na Cyprien Ntaryamira mu gihugu cy'u Burundi. MONUSCO inyamba Kongo yemeye yuko MONUSCO iza mu gisagara ca Uvira hinga batahoze bogamiye bamenye yuko bazoba batanze Uvira. Wavuze akantu ngo ku Burundi ngo tuyitege kantu ku Burundi na Uburundi nabwo bwabwe mu kugaragaza ikibazo MONUSCO ico tuyizi ko izoza niyamara kuza muri ibi bice izosida isedere ivyibanza M23 kuko ibice mu mafaveur ya M23 sivyo ivyo mu vyumve kandi mu vyumvirize bantu mudukurikirana mukabona MONUSCO iraje mu gisagara ca Uvira nyabitamaze kuza mumenye yuko igisagara ca Uvira cyongeye gutangwa nkuko Trump yari yagitanze kandi ivyo ntibisubirwamo kandi bizotuma igihugu cy'u Rwanda kironka inguvu muri izi ntambara kuko tumaze kumenyana ubukoranire bafitaniye hagati yabo na MONUSCO bishika muri Kongo nta kintu irafasha. Tuvuge yuko rero yoba ari indi strategy bo babahinduye. Iyo ni strategy ahubwo President wa Kongo abakomandateri b'ingamba President Neva nibicarire kino kintu bakirabire hamwe. Nyamba MONUSCO haje ku nguvu bayirase kuko kuya nuko MONUSCO ni hadandaza nuko babahaye access kuza none boza ta access babahaye kuza. Yesu bashobora kuyadukiza no n'abazungu erega n'abazungu n'abacancuro urumva rero bishobora kuza jewe reka ndabakigereranya MONUSCO mukabona ije muri Uvira nta kindi kintu muzamwiteze none kubera kibatoja mu bindi bice bitarafatwa cyangwa bitakontorwa na leta cyangwa baje mu bice byafashwe na M23 ni kubera iki ni kubera iki kubwa baza muri Uvira ibaze ati kubera iki MONUSCO igomba kuza muri Uvira itoja handi ije za Kisangani batarafata ihacunge ije za Baraka ije za Karemi iza ngaha muri Uvira kubera iki bazi ko Uvira ari urufunguzo rwa Baraka Uvira ari urufunguzo rwa Karemi Uvira ari urufunguzo bw'ubundi buce bwinshi niyo mpamvu ariko baraza ngaha muri Uvira za minimum zose bashobora ziseda none FARDC izokomeza ikora mu operation yayo mu gihe MONUSCO izoba ari hiri MONUSCO nizofasha ku infiltra M23 ndetse inahaba sedere kandi iki kintu bagifashe mineneko bamenye uko ari kibazo gikomeye cyane kuko MONUSCO nta kintu iramara ku butaka bwa Kongo MONUSCO nababwiye MONUSCO ikorana n'inkotanyi igihe bakoroye Havyarimana yari iri mu Rwanda ntaco yakoze nka MONUSCO uno munsi iraje muri Goma warayifashe iragiye zahebwa buce bwose bwarimo aho za Kamanyora harimo MONUSCO hari n'inzu ya MONUSCO uduze nkuko Kamanyora iriho mbere wanashima mukweka ko bafitanye partenariat mu bya Kimbarimbari inzu MONUSCO yaramo niyo M23 zashikiramo ivyo bintu waza ko vyoroshe nakangaratete w'icu Burundi n'igihugu ca Kongo mu gihe MONUSCO yoramuka ije ngaha mu gisagara ca Uvira tuzoba turi mu mazi abiri rero hasigaye iki aho aba bashefu bacu bavyiga ko bafata ingingo bavuga ati MONUSCO ntayo dukeneye hano wazarendo barase mufururizo bavuze ati ntayo dukeneye nigende ahubwo bari bishoboka ziya za black water bajya cancuro bose bari ngaha muri Uvira bo bakuru bakaja kugwana mu bice biri mu nyeshamba kubera ikibaza hano hari amahoro kandi yarondewe n'abandi nibaje kuraba bari bera hiwabo
hama bacungira aho ngaho. Jewe n'ukuri niko ibi bintu ntagerageje kubiga ko amakuru menshi akwiye narindi mu murundi muri byinshi mugabo mve yuko akarakangaratete harashize umwaka nibaza ubuce nka Goma bufashwe umwaka n'amezi abiri ya ariko byoba bicoroshe cyane yuko bazoba hava bakabakura muri ivyo bisagara bamaze mu mwaka. Biroroshe bashobora kuhikura canke bakahakurwa mugabe izovana n'uruhara leta ya Kongo ibishizemo kuhikura hoho ubwo navyoshoboka. Diplomasi nicivuga diplomasi ivuze urahava ko rega sijya mbere yifashe bijya bice 2012 zose yarahafashe irafatana za Uvira na zandi kandi hatwara Joseph Kabila mugabo kubera ko akanama karoni kanzuye kabwira ati mihimbiri yose toka kwawo baca baravayo rero n'ubu bivanye na diplomasi ni nkuko bashobora kuma ko leta yako imuboti bizogena nka kwa kundi ahubwo ubugabo bugume bwiyagurira ibice bazosanga bwamaze kugira balkanization bwamaze gukora igihugu cabo mu kindi gihugu somera nka Samandari niwe yasaze mu nzu y'umwami bwati jengira nubake inzu yanje acara yubatse inzu mu yindi Samandari nyambo mwami yaramushofuje nkari cyo watahuye ngo mwami rero jengira nturi inzu yiwanje kandi inzu ya Samandari iri mu nzu y'umwami ndani umva Samandari kagira kayikubita inkongi y'umuriro urumva umwami yaratatse aratakama rero iyi M23 wacha igihugu cy'u Rwanda kikaza kubaka gahugu ngaha muri Kongo cyangwa ikiyaga muri Kongo urumva Kongo izo bayinjiranywe na shitani bazomera nka Samandari Samandari waza kugira avuye ingano n'inzu yanje yashaka gutura inzu yiwe buye yagomba guturira inzu y'umwami ko azanya akaganda gashingamwe ndani acavuga je ingano riri yiwanje reke yuko hari ibindi ntikarapitsa yagomba guturira ingoro y'umwami rero Rwanda rukinjira muri Kongo rugashingwa makaganda ishaka rugabarikaniza n'intara n'imwe bazomera nka Samandari kuhava vyo ntibibaho kandi ibibazo Kongo izobigira kandi vyinshi ego eka tubirindire tugaruke mu Burundi naho haraciye igihe umupaka w'u Burundi na Kongo ugawe hari kugenekerezo rya 9 Kigarama mwaka 2025 ya hari impunzi nyinshi kandi mu gihugu c'u Burundi zavuye muri Kongo ego hari abantu benshi byatangiye kuvugwa ngo Uvira mu minsi barugurura umupaka impunzi zisubire zitahe ariko ministre des affaires étrangères aragira conférence de presse aramenyesha yuko ivyo bintu atari ivyo ko batagomba bugurura ubuvuba kubera impamvu z'umutekano ariko tukaja twibaza ko M23 yamaze kuva muri Uvira izo zindi impamvu z'umutekano nizahe. Urakoze wagombye kuvuga ati kubera iki impunzi zako zirareka kubabwira ngo zisubire iwabo mu gihe muri Uvira mu bice baje bavamo imwe byamaze kuronka amahoro n'umutekano. Icambere kugira kuri impunzi uraraba ahantu igiye yuko atakibazo izohagirira ni nkuko Joe de Braka mungiye mu bindi bihugu nkababwiye ko nsubiye inyuma ashobora kugira ikibazo baranyumviriza canke jewe nkashaka gutaha mugabo bakabona yuko nzohava ngira ikibazo baravuga ati ubu nitwe tugufise amakungu azi yuko uri mu miwe yiwacu n'uburi gurengero bazobaza twebwe. Icambere nkuko biciye mu bushikiranganje umushikiranganje mu vyajejwe harimo imigenderanire y'ubundi n'andi makungu Edouard Bizimana na abenshi bari bafite ikizere yuko imipaka igiye kugururwa impunzi zigasubira iwabo kandi byo byamaze kuba ariko bamaze kwiga ku mutekano mu gisagara ca Uvira basanze igisagara ca Uvira kitaratekana a 100% kumbure barafise amaproof bafatiyeko kugira bayibone yuko ari ibitameze neza mu gisagara ca Uvira na cyane cyane kuba infiltré abateroriste bakiri muri Uvira bashobora kugira nabi bandi babene gihugu rero baravuga ati imipaka ntirikirugurwa mino misi hari ikintu tuciga turabe eske umutekano uri stable bimeze gute ko no musi turashobora kwijaja
uno munsi umutekano ukaboneka, ejo impunzi bakazugura umupaka zigasubira iwabo, za mvururu zigasubira kugira ane kwaduka, za mpunzi zishazongera zikagaruka bushasha, ibibazo bija hehe ku gihugu kiriko kirabakira urumva hamisha mutangura azero hasozi shasha rero ibintu byo kurekura impunzi navuga ko bitaragera, ahubwo ababijeje baciye kubijanye n'umutekano w'ahantu bagiye kugenda, ko mu Burundi bazokena ibindi sevri bazogira ubukene bw'ibintu kanaka, umva ntawe ishobora muri byose murabizi nawe, mugo umutekano bazoba ufise kandi umutekano niwo wa mbere mu buzima bw'umuntu. Ariko ikindi naco ntusobora gusomera basemerera ubuzima bwo mu buhungiro buba bugoye cane na cane ku gihugu kiba cabakiriye. Twibukanye kandi yuko na leta yacu yasavye amafaranga kenewe, ayo mafaranga nta n'igice baraha igihugu c'u Burundi kugira ngo bashobore kwitaho impunzi nazo ubu tuko turavugana ubuzima si bwiza, ariko nko ku mpunzi ziba zivuga ati twebwe vomye tugende hariya sivyo twisubire mu gihugu cabo, harabusanga baratandukanye ugasanga ino haje nk'umutwe wa famille ugasanga ni nk'umugabo ari no mu Burundi abana yabasize hariya n'umugore kugenda kubaronderera nabo asubira pambane ko amahoro make yabonetse, abantu nk'abo kubarikura si bisanzwe ko atamavaye vya akenewe ku mupaka w'u Burundi na Kongo, nibarika amasorti abe ariko amaantwe ntabe hama nibo icyayi cyatumye bahunga nicongera kuhabana none biri eternel ukagira ngo ni ryambere bari bahunze rero nibo twagwa n'ibishobisho nkuko bajya abantu baba bishaka, ibyo ndavyita ibishobisho, ahubwo umuvyeyi we akureberera kure cyane kutaweho ubona bunyamba barinze bavuze ati ibi bintu umwanya ntibikunda nuko babone ko hari kidasanzwe, urumva dija muri Kongo umutekano ntaboneka bagende kwicwa. Ivyo rero leta y'Uburundi yarayibakinze kandi leta y'Uburundi asikobona iskaye niko cha mu buryo mu mfashanyo igendira baha, warabonye abategetsi bagiye batandukanye baragize a contribution baherekejwe na premier dame barabashikanira barabakubitirako nkuko nabandi bama umugambwe ryari warabakoze contribution urabakubitirako ni kugira ngo babakingire ntibaje muri buriya bwicanye. Muri Kongo hariko harapfa abantu benshi, none gasha ako woja gupfa ntopfa muri ndi ahantu basofa muhura n'ibibazo bitandukanye mu wao mu misi iri imbere ukazobaho wishimye. Rero muri make umuvyeyi akurabira imbere kure cyane kurutaho ubona. Rero nyamba leta y'Uburundi yababwiye ati manza murindire gato nibarindire, deja leta y'u Burundi nta kibashakamo ko nta kiviri kiraturimira, nta kiviri ko baraturimira, hari imisozi iriko baraturimira ni kuneza yiwabo. Twebwe nakazi badukorera ngaha mu Burundi kugira bababwire ati manza murindire ndi kuneza y'amagara yabo n'ubuzima bwabo. Rero biyumvira ibindi vyishingo litabone ngomba kubakamisha biratandukanye na leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda abahunze kera yarase kubarekura, n'abarundi bari muri Rwanda yarase kubarekura, kandi mu Burundi atamahoro yigeze ahunga abantu, ahubwo ubundi bwakira impunzi. Urumva nico gitangaje rero Burundi nta nyungu biteze muri bajya abantu. Niyo mpamvu tutoyina biti bako nibarindire igihe cyo nyene kizotuma subira iwabo ntihazimuka, nta bazokwankira mu gihe ibintu byomeze neza kuji iwabo, ni kugira gusaba bakingire ko abasivile tufite ibintu biturimwo vy'ibishobisho. Ivyo rero mu vyagisika cyane muri gouvernement nta bishobisho bibamo. Reka ndakengurukire cyane. Nanjye ndabakengurukiye. Nizera ko tuzosubira mu ndi biganiro tubandana tubaha amakuru agezweho tubasesangurira na cane ibiri mu karere. Ikace nshimira mwebwe mwese muriko muradukurikirana, tuzosubira ubutaha.